gusa hari akantu kamwe ngomba mvuge ako kantu ndakidoga ndabisubiyemo ndakidoga abanyarwanda aho muri hose abantu mwari mujejwe ikintu ca stylish muri clip ya quality ya Kenison na Double J munyumve neza sinzi ngo muraba muri Zanzibar sinzi ngo muri abanyarwanda sinzi ngo muri abarundi mwaraboneye baboneye gute man warabonye ngene Kenison yari yambaye waribonye warabonye ego ntacyo yari nye n'indirimbo nivyo siko icambere bafashe ishati Kenison yari yambaye muri ikinyafu abariyo baza kwambika Double J muri clip ako kanitswa ntari nakabonye warakabonye ahubwo rero no mushyasura nce kubivira akakanda kabashya yavuze ati uno mwana muri copy yavuze neza ko muri kazi Ines Hagel turamuzi ku makaraoke kandi yasanzwe aririmba neza afite ijwi yes yavuze ati uno mwana muri cooperative twamukubise inoti 300,000 uwo ni Cedric Bangi acha tangura kwitwara nka Rihanna nka Beyoncé muri 300,000 francs bu apana na 3 millions 300,000 francs ayo makuru nari nifise uravyumva ibi navyumvirije ku kiganiro Cedric Bangi yakoze ku radio PJ Classic FM nukuvuga ko icya kabiri Cedric Bangi yavuze ati uno mwana hageze ko ahabwa indirimbo yakorewe twaramurondeye turamubura mu gihe abandi bari baje yashaka konja kumuheka canke woni Cedric Bangi arongoye nde yarashavuye arongoye cooperative de musiciens mu Burundi nibaza yuko iki kintu bashobora kucigirako abandi ba artiste namba ukoze hit imwe zibiri menye uko witwara yego dream ni Yemi Alade yamenyesheje ngo aripfuza gukina pornography films Yemi Alade ngena medio nabishobora muri make amareresi y'ubuhumbu maze akazara yacuruza kuri online fans Take 5 bantu bacu Take 5 wewe umaze kugira subscribe kuri Motivation Plus Media Take 5 kuri wewe udahengeshanya kudukwikirana udahengeshanya gutanga link kwa mugenza kugira ngo arabe ivyo tuko turakora kumbure turaguhereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko no munsi ni Fizz Killer nagarutse mu kindi kiganiro abantu b'Imana ikiganiro ndibaza nikizovyorosha abantu b'Imana ndi kumwe no mwigeme rero sasa n'umustar abantu b'Imana n'umustar wo mu Kayanza numwe muba Miss je ndamwita Miss ariko reka ndamwakire kwanza manza baramutse hama ibindi navyo turemenya mu kanya ndaguhaye kaze mu kiganiro cyacu merci beaucoup abadabaramukije mwese abakunzi n'abakurikirana Motivation Plus Media ndawaye mwiriwe mwese aherereye hose je ndakuzi izina ariko sinzi ko bwira abakunzi ko badukurikirana kazina kandi bakakumenya nitwa Deline Giraneza yes Deline Giraneza niwe tugiye kuyifatanya kugira ngo tuze turabahereza amakuru burindwi amakuru yaranze indwi muri entertainment yacu y'umuziki ndundi hamwe n'amakuru amwe tuzobona yuko akenewe yo hanze turayabamenyesha kugira ngo mumenye ibiriko biripasa Deline umunsi wagenze gute sawa umunsi wagenze neza sana wiriwe neza wiriwe neza byari harakantu nabonye ati mwi minsi ngo nta muntu ngo yomara umunsi ngo atimyoje muri minsi hari ibintu byinshi basi biteranye inzigo ukagira inzigo urumva ukirwa nko kuzuba nko ku mugoroba acahazi iyo mbeho imvura ikacigwa tutabeshanye kuva mu gatondo nturi imyotsi nivyo kunda ngo n'injuro cyuma yes bakunzi bacu
n'umunsi tuje kubaha amakuru agiye atandukanye sinzi ko ari Derine atangura kubaha amakuru kuko afisa yiwe yateguye nayo sayo nateguye ariko ni hamwe dushira hamwe kugira ngo tubaze ikintu batangiye presentation yes bantu b'Imana kuri no munsi hari amakuru ari hanze kugera kuri no mwanya yerekaye umugwi We Love Music hamwe na Don Bright ariyo DB Music turazi neza yuko hagati ya We Love Music hamwe na DB Music isanzwe irongowe na Don Bright bari baragiraniye amasezerano yo kugira ngo bakorane nka management barakoranye ibikorwa bigiye bitandukanye byo twarabibonye barakoze EP irimo za Malo Dafo za Jalo zande EP yitwa Malo nyene EP yitwa Malo yitwa Malo yego kandi yarakoze ni EP yakunzwe cyane ni EP yakunzwe cyane yari irimo indirimbo ziryoshye cyane zabaye hit nka za Malo bwayo Away yoyo n'ibindi bintu ni ibintu byagiye kugaruka Derine bije ku yindi sura tutari tuvyitezeko mu misi heze twarabonye havugwa ibintu byuko ngo We Love Music bavanye na Don Bright tubona nk'ibintu bisanzwe ni vya bindi vy'amalebo baravana baranashanje n'izina ngo bavuye kuri We Love Music bayitwa We Love Musica We Love Musica akana ko narinzi bantu b'Imana bisigura ko ubu bimaze gufata indi ntumbero kuri no munsi hasohotse convocation sasa nandi cyo kinakibonye wakibonye nakabonye hasohotse convocation ya Don Bright yayitwarira ino misoro ibiri isanzwe iri mu igize umugwi We Love Music no kuvuga ko We Love Music bagiye kurenguka imbere y'ubutungane kugira ngo bisigure neza ku matati bafitaniye na management yaba ariyo DB Music jero ndafise ikibazo nini bafiki kwiki abantu benshi bavuye muri management uca usanga bakurikirwa n'ibintu by'amakonvocation kenshi mu bisanzwe ikimaze kubona cyo hana kujyana n'iki cya We Love Music harazi imisi tari mikwe We Love Music imenyeshe ko yavuye muri management naravyumvise kugira ngo bakore bigenga ariko muri ico gihe cyose barongoye iyo management barabihakana ariwe Don Bright yarabihakana kuko ngo amasezerano yayo yavuga ko bategerezwa gukorana imyaka 5 imisanzu amasezerano yavuga yuko We Love Music hamwe na DB Music bazokorana imyaka 5 ariko nta imyaka 3 je ndabamenye imyaka nta myaka sinzi ko ngana umwaka umwe ngana umwaka umwe ariko urumva byaje kononekara ku myaka 3 gusa gusa bakoranye imyaka 3 bamaze gukorana twagiye kubamenya kuri ego ariko bayi batanga gukorana avant urumva ko hari hasigaye imyaka 2 kugira ngo bakorane urumva rero muri kano kanya convocation basaba kuzorenguka imbere y'ubutungane itariki 22 bantu b'Imana We Love Music bafise convocation kurenguka imbere y'ubutungane itariki 22 Nyakanga uno mwaka nyene no kuvuga ko nabo bazoja mu gasho oya bon ntituvyizera ariko no kuvuga ko ibikorwa byose baba barakoze byo bwanje ko ndavyumvira ibikorwa baba barakoze inyuma yo kumenyesha yuko bavuye muri DB Music ko bashobora kuvyishutswa ariko nyuma ya bari barabafatiye amakonte yose yes of course amakonte barafashe ariko nibaza bari banagihembwa na YouTube byose bari barabifashe none ariko barakoze amakonse amakonseri barayakoze hariho n'indi numvise iri mu Rutana yitwa Go Back to School imenga nabibonye urumva ivyo navyo biri mu bintu management iharura ariko mukiri kumwe urumva umaze gukora ikintu wigenga kandi uri muri management babiharura nk'ikosa none management ni yari yabivuze ati ubu rero barabivuyemo donc turatandukanye donc We Love Music baravuze ati twe twavavanuye na management management nayo ubwayo bavuga bati ikanamba twe dufitaniye contrat y'imyaka 5 tumaze gukorana 3 bavuga hasigaye 2 gute bavamo kandi twarasinyanye abo bategerezwa vraiment kubitwarira kandi nivyo birumvikana yes bantu b'Imana ka turindira ibintu iyo bija kumbure ngo
tuzomenya nibamara kwitaba ubutungane tuzomenya ikizovamwo ingingo ubutungane buzoba bwafashe kugira ngo none tuzobibashikiriza ngaha nyene muzogenda mubimenya buke yes na cyane sinzi ko babwira ayati makuru ufise ku ndirimbo kati ya Double J na Kenny Soul basoranye indirimbo yitwa Karite nawe ngira ego sasa rero uravye muri commentaire usanga abantu benshi bakomanse ngo Double J yubahwe nayibonye utudarapo twishi tw'uburundi sasa rero bisunze iki wowe kubibona ni Double J yaririmbye neza kurusha Kenny Soul bon wowe kuvyumva indirimbo ngira ngo uramaze kuyumva ndakubwiza ukuri je ndirimbo igisohoka inyuma y'amasaha abiri oya niwe iminota nka 40 nari muhira vrema munzu yego nk'inyuma y'iminota 40 naciye numviriza indirimbo wallahi indirimbo naramvirije inshuro zishika nka 10 nk'ikiko ndumviriza nukuri je Kenny Soul nesanzwe ndamufana uretse ko na Double J kuririmba Kenny Soul nesanzwe ndamufana kandi nzi yuko atashobora kuduhereza cha wiyumvira rero indirimbo ihuriyemwo Kenny Soul na Double J by the way Double J yarafuse Kenny Soul vraiment ico kintu ndacemeza nagomba numve ku byopoza ico kintu ndacemeza vraiment Double J byajwe igiwe rero sasa J nkura byahure ustati yaje bisose niworeka kwisanga je kibazo nagize rero sasa ko aga telefone shaka ari mu ikonje handi ho bantu b'Imana naratije waratije oya gutira cyangwa gutiza bon sinzi ngo ni gutira cyangwa gutiza oya rero nuko nayisavye umuntu none nayisavye umuntu agitwa gutira ariko okay ni gutira ni gutira yes iyo ndirimbo vraiment je yaranyoheye cyane ni indirimbo iraryoshye ifite na clip nziza isa neza asanamo meza creativity gusa hari akantu kamwe ngomba mvuge ako kantu ndakidoga ndabisubiyemo ndakidoga bikavuge abanyarwanda aho muri hose abantu mwari mujejwe ikintu ca stylish muri clip ya quality ya Kenny Soul na Double J munyumve neza sinzi ngo muri aho muri Zanzibar sinzi ngo muri abanyarwanda sinzi ngo muri abarundi mwaraboneye baboneye gute man wabonye nyene Kenny Soul yari yambaye waribonye warabonye ego ntaco yari nyene indirimbo nivyo siko icambere bafashe ishati Kenny Soul yari yambaye muri ikinyafu abariyo baza kwambika Double J muri clip ako kanitswa ntari nakabonye warakabonye akakanda ahubwo rero namushyira nce kubivira akakanda kabashya bamwambitse ishati Kenny Soul yari yambaye muri ikinyafu aho niho nakaravye mu vya kabiri nagiye kuraba style Double J bamwambitse arahana inyuma hari ibintu vy'ibitenge man igisine ntazigene kimeze ibintu mengo sinzi ariko Double J nawe yaba bikunze none gasha we baguhamagaye barakurisha amafaranga namba barakurisha amafaranga barakwambika kandi ntwari ariko wayo kuvuga nje munyambitse ibintu warira gute ko bakurisha amafaranga kugira ngo uje muri project none nubu ushaka kugira kuboneka neza muri clip erega bafise umuntu ategura ivyiwe barategura barakwambika ariko nawe urashaka kuvuga ati ibintu nawe binyambitse ntaco naho ego ntaco na numva ndaberewe cyangwa simberewe hari igihe nambara nkumva nkaberewe ukumva kutaberewe ukumva kandi kunaberewe kandi nkumva ndi Alez again ego mugabo wumvise kutaberewe none Double J ntiyavyumvise ko yambaye ibintu bitaba bon avyumve ntavyumve byo bwanje Kenny Soul yaraberewe sana sana ariko Double J nyene biraho ahantu vyagiye kuryohera rese handi ndagutera inkuru inshuti yanje Double J yaciye amufuta kuririmba sasa rero afite access ku mubiri wanje woni Kenny Soul Double J nawe ati good oya buje nagingira yes bantu b'Imana en résumé tuvuge ko indirimbo imeze neza clip imeze neza audio imeze neza beat na mastering bimeze neza yes kurundi ruhande ndabafitiye andi makuru ya Cedric Bangi n'umwe asanzwe arongoye coopérative des musiciens ngaha mu Burundi yaraye
akariya baririmbyi bajya hit gato bakaca bitwara nk'ivyamamare vyo hanze kandi ataje barishikanako kandi yongesa abantu barayifise yes abastari b'abarundi barayifise yavuze ati uno mwana muri copy yavuze neza ku muririmbyi kazi Ines Hagel turamuzi ku makaraoke kandi yasanzwe aririmba neza afite ijwi ryiza yes yavuze ati uno mwana muri cooperative twamukubise inoti 300,000 uwo ni Cedric Bangi aca tangura kwitwara nka Rihanna nka Beyoncé muri 300,000 francs bu apana na 3 millions 300,000 francs ayo makuru narifise uravyumva ibi navyumvirije ku kiganiro Cedric Bangi yakoze ku radio PJ Classic FM nukuvuga ko icya kabiri Cedric Bangi yavuze ati uno mwana hageze ko ahabwa indirimbo yakorewe twaramurondeye turamubura mu gihe abandi bari baje yashaka konja kumuheka canke woni Cedric Bangi arongoye nde arongoye cooperative de musiciens mu Burundi nibaza yuko iki kintu bashobora kucigira ko abandi ba artiste namba ukoze hit imwe zibiri menye uko witwara yego vraiment imbere ko turangiza ndashaka ko tuvuga ino nkuru ya Meili the K Meili yitoye bantu b'Imana kuri Twitter aravuga ati bamwe bavuga Twitter abandi Twitter nimbaza aravuga ati sinzi ngo no bihora gushika ryari YouTube yanje irafise ikibazo nagerageje guhisha ariko trop c'est trop mugani wa bifizo ako kantu rakumva ako kantu rera hari umuntu ntaramenya neza izina ariko turi kumwe muri aka kazi uko sohoye indirimbo ashirako hobo kugira views ntiziduge IT dani timiwe technique iriko iravyiga azotinda amenyekana bisigura ko Meili doke ashobora kuba yarahakinzwe je namandabiraba vraiment name ndabiraba ku ndirimbo za Meili ningene tumukunda nga mu Burundi abantu bose indirimbo ziwe ingene twamumenye nkabona abantu bose bavuga urya mukobwa respect vraiment ukaca ugenda ugasanga ko ugasanga n'indirimbo iri mu mavenka ugasanga ni zitashikana ivyo bintu birashobora kuba ari ivyo birashoboka gusa nibaze yuko bigiye gufata inzira ngira bazomumenya hama bamushengeze yes Derine mu kurangiza ikiganiro cyacu ndabafitiye inkuru y'inyuma y'amazi bantu b'Imana ako no musagiza amajambo menshi sana today bantu b'Imana today je ndabafise kabisa ndafite amakuru Derine ariko next week nakwakiriye yes ni Yemi Alade kuva muri Niger yamenyesheje yuko uri kuranyumvaga Derine ndakumva sana ijana kwijana cyane gose bandi baramiko madukurikirana muranyumva ijana kwijana ni Yemi Alade yamenyesheje ngo aripfuza gukina pornography films Yemi Alade ngena medio nabishobora muri make amareresi y'ubuhumbu maze akazara yacuruza kuri online fans muravyumva nukuvuga ku mazina yiswe n'abavyeyi yitwa Yemi Alade ariko benshi mu muziki nka Yemi Alade shanda namukunda sana yes aherutse gutangaza amajambo yatumye ibinyamakuru bitandukanye ku isi bihaguruka maze biravuga abishije ku rubuga rw'iyo rwa Twitter yamenyesheje ko ariko ariyumvira kandi yipfuza gukoresha OnlyFans ubwo nago ni OnlyFans rusanzwe ari rumwe mu mbuga za internet zikoreshwa cyane ku isi mu kudandaza no kurabigwa ko amareresi y'ubusambanyi ndasubiyemo y'ubusambanyi pornography films yagize ati I thinking of this only akimara gushikiriza aya majambo yasamiwe hejuru n'abatari bake ibimenyesha makuru abamukurikirana bamwe bagize batahubwo watebeje kugurura account yawe dutangure gukurikirana
no kuvuga ko hari abifuza kubona ubwambure bwiwe. Yes, ari abantu rero bameze uko sivyo nyine baba bumva ari bisanzwe gukina filme pornographique ari bisanzwe iki ariko Yemi Alade ubundi bamuna tacho vyo mutwara gusa je vraiment ndakunda indirimbo za Yemi Alade sana. Yemi Alade ndanamukurikirana cyane ku ma platforms yose yiwe hajya ariko ico cyumviro sico hajya Adeline ubu cumitirare zipfuye ati cangaho ambura yo navyo nasho ambura kamera ngiyo irare ngizi wifuza fizi narize muri internet sivyo muri internet ni hahandi ugenda urava ngaha sivyo ukagenda 2 metres cyangwa 5 metres utambaye mugabo muri dortoir cyangwa muri douche cyangwa muri douche okay ariko je navuga none nk'ibyo bite umuntu wemva ari alaise unimve ugishikaho rero ucuba muri babandi n'umukobwa ugenda wenyene utuma uvuga ndacererwa itike eranje nukomeze sasa narinze meza nagenda koga ane hajya ubu rero bacambye ngo bamaye amahera ngo hagarara dukure okay mutuntu n'utundi hajya muri internet amutipe yigeze kuba hari akudraga oya birahari birashaka kuba byari byo kubeshanya urashaka kuba rukira umwana mu mutwe utari bwawe niwe biri siko nta muntu hajye yigeze kuba guhenda oya ibyo sicyo twaje je arahari ari wamenze je ari wamenze nawe neza cyane hajye ubwawe nawe ntawe wigeze kuba guhenda asha je namune amenze Adeline yes Adeline reka ndagushimire cyane twagiranye ikiganiro cyiza kandi n'icambere nibaze yuko nibikurikira bizogenda neza vraiment kandi bizogenda kandi merci sana kunyakira muri motivation plus major ndagoye cyane next week tuzohurira hanyene dutwike uwo nzoza ndagufise bishobora yo yes bakunzi ba motivation plus media mwe wowe ariko uradukurikirana na mutaragira subscribe sonda subscribe ngaho biradufasha kugira ngo tubandanye dukora neza umutima uri munda tubona badushigikira kumbure twashaka kuba twavuze bitagushimishije muri kiganiro namba ubona hari akantu twakoze katagushimishije vyandike muri comments ubwira uti akantu vraiment kameze nabi ramugahindure kugira ngo ubutaha mu kindi kiganiro akajamo nikazogaruke vyoba byiza gusumba so wari kumwe na Adeline Giraneza yes hamwe na Arnel Igiraneza aka Fizkila sure neza cyane twakinye na mazina rero ba mazina bantu b'Imana behind camera ariko n'uwari nuko amazina oya yes behind camera no mu buhinga bw'ivyuma wari kumwe na social boy cyangwa social mix twizere yuko dusubira ubutaha bye ciao